menshi cyane. Kuri beti ese uremera kwabigwa na Junior atagatu kabayemo ukemera kuzobana nawe mu mahigwe no mu marushwa mugasangira akabisi n'agahiye bishitse kagakuba mukazogasangira atankumako. Urabyemeye bivuye ku mutima tugakomera amashi. Nimukure impeta mwambikane imbere y'itsinda ry'abantu. Ile tuba telefone tubaza aho bari. Allo? Muri chambre ya kangara. Twari tuje twadushitse ngaha reka dushike. Yego. Bejuni, masanze bimeze gute? Shadi. Natari. Usibye ubushige bw'umuntu gusamanze kumutera nta buri muti baramutera. Ariko ibi ibintu bibaye ku munsi w'Rwanda nyene. Natari. Junior mukomeze mwihangane pe nta kundi. Hano. Shadi. Rimwe na rimwe hari ibintu Imana ikora ukibaza yihenze cyangwa se irakurenganiye. Beti kuba ameze gutya mu kakanya ntazi ahari, ntazi abamukikije, ntashobora kwiyumva n'ikintu na kimwe, ariko byose bifite imipango y'Imana. Mumbure ngo kuba atashotse Imana imufise umugambi kandi natwe ntitumuterera. Atindira ibipimo baza kumupima mbere ngo tubaza kumenya ikintu arwaye. Kuko Imana si umuntu kandi nta muntu yasenze Imana ngo Imana imuterera nta n'umunsi n'umwe. Umeze neza? Yego. Kumenya neza. Natubonetse ko kweli nabibona. Be muri mwebwe ninde yamuzanye cyane? je Mufaniki nawe. mfasha ni bandi. Okay. Abandi ndabasaba amazi tukanira nawe. Ora. Okay. Umugwayi wawe bafashwe gute yafashwe kuva ryari? Murumba twari mu rubanza
tugize gucaca tubona nyine akuye ubukwe nyene niko guca dutelefona ambulance baza baramutora caca muri kwishanje. Okay, imbere yo kuja mu rubanza nta kindi kibazo yari afise, yari yaje yafunguye nta na gatondo, sibye ko gusa mu gatondo yari yambwiye yuko yumva ikizunguzungu, nta kandi kantu nta kindi kintu yaragwaye. Reka tuce tumukorera ibipimo tubaze turabe ikibazo yaba afise, ariko si bya grave cyane ndizeye nta na kimwe, ubandanye mwihangane. Sawa shamugana ingorane kwe none umuntu atikoma ntavuga nta kintu na kimwe, sinzi ngo umuntu muzima, sinzi ngo ameze gute, nahima gusa reka tugerageze nyene, mugerageze murabe. Okay. Ibi nije kumukorera ibipimo sanze nta mutima gwaye, reka mpamagara umuganga araba mupima amaraso, murazi turaza kubahinisha umukanya, gusa mugumize umutima hamwe nta na kimwe. Sawa bandanya kwihangana. Sawa. So, sekarang macam mana boleh? Yego. Kali kamera tuh bisa kemudian. Nta kibazo. Mana suara buka? Oya. Buka. Karibu.
umurwayi wawe bamwita gute? Yitwa Betty. Betty irakoze. Okay, Betty. Okay. Betty twasanze arwaye. Kandi indwara ya Betty twasanze arwaye ni indwara ikomeye cyane. Si malariya, si umutima. Mu bipimo twamukoreye twasanze Betty baramuhaye isumu. Turiko turakora ibipimo twasanze isumu yatangiye kumonora mu mubiri wiwe. Nturi Mana kuki mana. Kwa ibihimba vyiwe vyinshi bimwe twasanze mu nda ariko arononekara cyane. Kandi ciza gihari nuko tuzoba tuvugira amahera vyo gutwara ukaraba ingene Betty ishobora kumuvuza hakiri kare. Kubera bifashe ikindi gihe cyane yomererwa nabi cyane bishitse no gupfa yova. Ubwo muri ivyo biri None hakiri amafaranga. Si menshi kandi si make. Harakira amafaranga no miliyoni 500. Muri bibiri ayo mahera abuze Betty arashobora gupfa. Ariko amahera aramutse abonetse Betty ashobora gukira. Doctor mapana noronka. Basi ni mwahindi nzamubicisha mu basi. Nyuma y'ivyo ikintu ashobora kugufasha cyane ibipimo twabigukoreye vyose. Bishanda kwandikira transfer. Doctor ndagusabye mu bindi bitaro. Oya. Gerageza kushoboye kose ariko bitabero ndagusabye. Ariko n'amafaranga afise. Ntabwo cyanje ramwe muranoko atari ubu. No kwandikira transfer bwagufasha bwiwanje. Kugira ngo tunyarukirize kumutabariza atarabura n'ikibazo. Kuko nitwaguma ngaha bitashobora kuba ubuzima bwiwe. Ana. Okay. Hona ndakubwira. Cyese nkunda gushavura. Ariko nkamenya wakoze ibi bintu. Cyo nawe tuzokwimbana. Ibyo bintu ntibyumvikana bisigure ko ari umuntu wo ngaha hafi nye n'umugenzi yayimuhaye. Mena kubwire yana, sibyo? Kuranyumva neza. Ndakumva. Sinitayeho ngo n'umugenzi. Canke se ngo ni inshuti yo hafi wanje. Ninasanga ari na wewe. Sibyo? Nzomenya ubundi. Ariko Junior, ubu rageze abona ko ari je nshobora guha uburozi Betty. Mbezana ndakubwira, sibyo? Muri ubu ntikiko turatirana amajambo. Ego ndabizura umugenzi wa Betty. Ariko umuntu wese azoba ari nyuma yibi teza kumbona. So nimba ntikiko turatirana amajambo wegenda kwa muganga. Amaje nani ngende guhiga amafaranga yo kumuvuza, sibyo? Tawa nta kibazo. Hama ndaje mu kanya gatonya. Chadu. Gute. Ngenda shima kabisa. Ega mwanzi. Sanze ko mufite jardin yagutse nkuko kweli. Cyane kwameze ko kunyero habona. Ego. Na waramerera hajya kwibarabara. Sinari bwashike ni mu rugo. Ashimye kunyero habona. Ego. Okay. None kwa muganga bimeze gute kata information wampaye yarakize bimeze gute? Sha cyo kwa muganga kweli ni horane kweli. Baba. Ndiko nanayivuga kenshi cyane ngo nakora mu sozi. Kubera kandi biragoye. Buryo buzima buragoye. Ko amafaranga baduciye amafaranga ubwayo ndayakubwiye amafaranga ubwayo amafaranga menshi cyane. None wewe ubona wonguriza amafaranga ngana gute? Shajewe naho kushatse kuri umugenzi. Tiyo amafaranga yose ejo nari mfise harakana nyene natumye yose n'ijana rimwe sigaranye
usibye yenda kugura iyi fanta gusa nyine nk'umugenzi kandi yose narayatanze bwa ayo mburi iwawe sinumva ko ari ahandi hantu kwenda yakura cyarondera arashobora kuronka vraiment mugabo kweri jewe iyo bimbwira basi no mu misi iheze amahera vraiment nari nayo mugabo ubu wa happy Umviriza shati ndaguha icyo wifuza cyari cyo cyose icyo wifuza cyose ndagikora ariko ntagire mariage mariage yiwe ife umviriza ndabikubwira nta kuntu twakwica ujya mukobwa ndabona muri fresh page ni bukebu ndabibona vraiment sinabi mama hira gute ni sawa urabona ko turi no mu bintu by'urubanza ahubwo Junior yari yafatiriye yari yamenye ngaha kunza bakubwira tugusaba urabona ko ari umugenzi wa Junior yego twashaka uzumuhere pale pale nyine pale niyo twasisemo nshaka kumengo biragoye ngabo kari umugenzi nopfa kumufasha nta ngorane uraba nyine ngende bugenzi ibintu ni bukebuke nta ngorane kuri tuzobiraho ikindi sinzi uko muri kari toilette genda nkuko aha muri salo cugata à droite cuyibona sawa abakora ziki niko twari twiyumviye duteba twari twabazo twashira ni hirya y'icyo gusa nuko ikibazo ibintu byose biratungana ngora n'ukuri tuzohashika amagenda giye ngora n'ukuri kandi abarenze umutwe y'inzuzi niko bavuga mu kirundi